bano bangosha kuri batatu bose bageze imvune witwa Frenkie de Jong yavuze ntibamenyekana kiringa zomara wanashaka mugabo biragaragara ko ni hafi indwi zitari zikizotuma wanashaka inkino zimwe zimwe batazoboneka muge Gavi wewe ko bareba biteze yuko ashaka kumara hafi iminsi mike buriya ngo kumara hafi iminsi mike bizotuma wanashaka mukorera operation bizotuma mara hafi amezi n'amezi novuga ngo atakaboneka muri equipe FC Barcelona zino mvune muri FC Barcelona bagize zaza kuba zonona iki canke ubwanye nta kintu kiza ko kiraba muri equipe yitwa FC Barcelona mvuze ngo nta kintu kiba no bandumwe mu babeshi isifisi ariko mugabo iyo ndavye ico kintu kiba gishobora kugira impact imeze gute kuri club nka FC Barcelona n'abakinnyi sanzwe ifise nico kintu gikuru novuga ngo kiba kiri ngombwa wanashima kumenya nivyo n'umugabo yitwa Frenkie de Jong we yari yagiriye imvure muri equipe nationale umugabo yitwa Lamine Yamal nawe nyene vyavugwa yuko ashobora kuba afise akantu k'akabazo umugabo vyaje gusa nibiburizwamo bivanye nuko twaje no kubona no mu kiro gw'ijoro rya kegwa abahuje na equipe ya Turkey ndavuga Espagne ni umukinyi yitwa Pablo Gavira nawe numwe mu bakinyi novuga ngo bafise imvune zitandukanye ngerageza guca ku masonga canke ngerageza kuvuga kuri zino mvuno kuntu zivugwa zimeze canke zingana kumugabo witwa Frenkie de Jong birasa naho we watakibazo na kimwe gikomeye kirimwe nubwo novuga ngo yagize ikibazo mu mitsi Frenkie de Jong biranavuga yuko na match novuga ngo bazokina muri weekend ashobora no kuyikina mugabo akubera risks zigiye ari incertain ari ashobora kukibona cyane ntaboneka kina canke ntayikina mugaba uko bigaragara ko biza gusa naho nizeye ko muri liste y'abakinyi bazoba bari convoqué azoba ari Jennifer naje ko azoba hari kubera ko FC Barcelona basanzwe bafise n'iki kibazo cyo hagati mu kibuga ndanibaza ni eske iyo baba baragurishije Marc Casado bari guca bigenza gute ariko novuga ngo ni Frenkie de Jong bisa naho imvune we afise itari imvune novuga ngo iteye ubwoba cyane hanyuma kandi ndagaruka ku mukinyi yitwa Pablo Gavira we bari bazi ngo ni ikintu coroshe kubera ko yagiriye imvune mu myimenyerezo ya Barcelona bakibaza ngo ni ibintu bisanzwe atakintu kinini bishobora kugira gute kubakorako mugabo uko bigaragara cyangwa isuko vyaje kuboneka nuko imvune ya Pablo Gava ubwira utizi imvune zose ziri muri club FC Barcelona kubera ko yoyo bigiye kumanza gusaba yuko bamanza no kubamo waka kandi rero uyu byumvikana ngo dutegerezwa kuzosubira kumubona n'imiburi buri hejuru y'ukwezi kwa 12 canke muri 2026 kubera ko azogirwa na operation hari muginyi yitwa Alejandro Barde agiye kumara hanze nk'inkino zigera kuri nka zitatu byumvikana ko bamwiteze ko azogaruka ku rukino zobazo na equipe ya Paris Saint-Germain uko niko imvune zo muri Barcelona zimeze rero cyane nibaza eske impact zazo zimeze gute kugeza akanya muri Barcelona ku mukinyi yitwa Pablo Gavira ni yari umukinyi atangura mu kibuga mugabo yari mu backup mwiza yari wa mukinyi ushaka gushira mu kibuga n'umusubiriza akaza kukwereka ibiharo bimeze neza cyane gose rero uwo so mukinyi wari wese ku mukinyi yitwa Frenkie de Jong Frenkie de Jong n'umukinyi novuga ngo yaramaze kutwereka ngo ndumukinyi mwiza muri Barcelona kuruta hafi abandi bakinyi benshi bagiye batandukanye muri ino equipe mugabo kuba yabuze bidasobanura ngo Barcelona nibagiye guhagarara kubera ko bafise umusubirizi nawe abanyotewe ico kibanza cyo gutangura mu kibuga kandi yatweretse rimwe na rimwe ngo igihe nje nkashika mu kibuga nerekana ibaro vyiza bishobora no gutuma muri Barcelona batangura no kugira amakenga yo kwibaza ngo eske Frenkie de Jong niwe yarakwiye gutangura mu kibuga canke ni Marc Casado yarakwiye gutangura mu kibuga rero bavuga ngo impact niza kuba nini mugabo uwo Frenkie de Jong bagira ko amakenga ni wa mukinyi yinjiye mu nkino zose tegerezwa kukwereka gwa rugero rumwe n'urundi yahora ariko ndetse n'igihe bavuga ngo bakeneye kumusura kubera ko performance ziwe zari mbi vyaragaragara neza ngo nibishingiye kuri sport gusa ahubwo bishingiye no kuzina impamvu zigiye zitandukanye ziriko zibabuza kugumana n'umugabo witwa Frenkie de Jong rero je kubganje no vuga ngo guhomba Frenkie ukagumana Casado nivyo ufise umusubirizi wiwe mugabo hari ikintu gikomeye cyane wahomvye kubera ko Casado hari umunsi ashobora kugutangaza akakwereka ibaro bibi match kanatsena nka zibiri zikurikirana akakwereka ibaro bibi ariko Casado nako de Jong we akaza akakwereka ibaro no vuga ngo vyiza ubwo rero bibaye muri cyagihe Barcelona bakeneye gukoresha abakinyi bose kandi bagakina inkino novuga ngo ku rugero rwiza kubera ko bafise match zigera kuri zibiri zisa n'izifatanye Barcelona bafise equipe ya Valence bafise na equipe yandi ya Newcastle United bazokina iginikirizo ya 18 no kuvuga barakina muri weekend na equipe ya Valence ariko kandi mu ndwiza nyene direct bace batera batakana na equipe ya Newcastle United equipe novuga ngo canke se nizera ko Barcelona batipfuza canke batorota
batakaza ko match kandi no equipe ya Valence nayo ushobora kwibaza ngo ni equipe ntonya cyane bivanye na kahise kayo cyangwa se na kahise kavuba kayo mugabo aka kanya afise amanota 4 mu nkino zigera kwiza twamaze gukina ni ya equipe utopfa kuvuga ngo ndaza ndayinegrije hanyuma ninkoreka nubwo je kubwanje novuga ko igipimo cha Barcelona kidashingiye kuri equipe ya Valence kanatsinda ntabona nka equipe novuga ngo ushobora kubananiza mugabo jubu amakenga ngira ni kuja gukina na equipe ya Newcastle United ikina Premier League bazoca bakurikiza udafise Frenkie de Jong eske bizokoroha Roger impact kubwanje mbabona ihari hanyuma kundi mugabo yitwa Alejandro Barde jewe Barde sinamona nk'umukinya ahavuye kugira ngo Barcelona ishitera ipfa burundu ahubwo iyo biba nk'imbere ya Paris Saint-Germain canke si iyo biba nk'imbere ya equipe zikomakomeye zo ku rugero rwo hejuru novuze ni Barde mukinyi bahomvye kandi bategerezwa kwicuza kubera ko rega Barcelona ni equipe muri la Liga ifise jezi ikina bigoye ko equipe adverse ishobora kuzibatera pressure kandi kigira kabiri novuga ngo bafise integuro nziza kubera ko bafise Gerard Martin bakinije mu nkino zirenga 10 muri seziheze bafise na Geoffrey Torres nabonye na Hansi Flick avuga ngo nimumukinishe muri B kubera ko nzomukoresha muri equipe A ariko meshereza numukinyi nivyo novuga ngo Barcelona bafise baricungereye bafise abakinyi batangura mu kibuga bakagira n'abasubirizi ku buryo bana abakinyi bavunitse abasubirizi babo bashobora kuza bakakitinga neza mbwa bitereza kubakora aha rero niko kakamaro Barcelona bagiye guhura nako kuko bafise squad iri full canke yaguze mbwa bico bizo bakora ko ni ndabira match bafise imbere yabo ubu umukinyi yitwa Alejandro Barde agiye kubura muri Barcelona mu gihe equipe yitwa FC Barcelona batifuza gutakaza irindi nota na rimwe inyuma yuko bivuga ngo batakaje muri match iheruka mu nkino ziheruka imbere ko aja muri trêve internationale hanyuma imbere yabo bafise Valence bazoyitsinda bafise equipe novuga yitwa Getafe ni equipe n'ivyo dateye ubwoba habe na gato imbere ya Barcelona ndetse na je bakina ugiye kuraba sije zo baziteye ubwoba Barcelona mugabo iyi equipe ya Getafe nimwe muri equipe novuga ngo zibangamira cyane Barcelona mwibuke ko muri seziheze Getafe yatsinze Barca muri match retour mu gihe Barca yatsinze muri match ale ariko kuri ico kibuga nyine cha Barcelona yatsinze ko match ale novuga ngo Barca yaje gutsinda byabagoye cyane batsinda igitsindo kimwe kubusa kandi Getafe mu match beruka gukina novuga ngo batsinze equipe ya Sevilla baza gutsindwa Valence 3-0 c'est equipe iteye ubwoba cyane mugabo iyindi match ikomeye bafise ni equipe yitwa Real Oviedo iyo yose ni match bazokina Barde ataraza Gavada hari ndetse na Frenkie de Jong ntazi neza oya Frenkie wezo bayamaze kugaruka rero je ko bwanje novuga ngo impact dushobora kuyibona muri kino kintu cyuko bafise squad irifu novuga ngo baricungereye ku buryo bashobora gukina n'izi match bakazihangana nazo kandi bishoboka bakanazitsinda ndacejane ko batifuza gutakaza na match nimwe FC Barcelona novuga ati numugwi ugiye kubona hura n'ibibazo byo kuvunikisha abakinyi bamwe batandukanye kandi urusa gusanga niba abakinyi ingene ngo ko cyane mu mugwi FC Barcelona ariko tombora FC Barcelona FC nuko umumenyereza Dieter Hansi Flick yagerageje kubaka umugwi wa FC Barcelona mu buryo busiguritse uko yugwi hari ukuntu bavuga ati itegure wibanze kuri kote negative ntuze witegure wibanze kuri positive gusa ahubwo witegura neza yitegura yibanze kuri kote negative kubera yuko ubaye wa wundi witeguye uvuga ati mfise plan A na plan B ejo iyi ni yanka nzemenya handi hano nzoca nirukira ni nk'umugabo ariko canke ariko yifuza gutunga umuryango wiwe ntushobora kurondera mu nzira imwe kuko inzira imwe ejo ishobora kwanka no muryango uzoca ufirana bisaba yuko ufise inzira zibica nke zitatu kumbure ku buryo imwe yanse uzoca uhungira mu yindi nzira uno musi Dieter Hansi Flick yubatse ikintu kivuga giti yubatse ikintu kivuga yuko muri FC Barcelona ndifuza ko buri kote imwe buri poste imwe itegerezwa kuba ifise abakinyi kibure babiri canke batatu bivuze gute rero abo bakinyi batatu bahore kuri poste imwe canke babiri birasabwa ko bose nzo bategurira ku rugero rumwe rego nivyo hazo bari umutitirere ariko hazo bari umusubirizi afise bwa bushobozi bwo gushora kuza akamfasha gatanga ni muri buri caka ibiri cy'uvyu wa mbere karampa mu mugwi akarero no muse muri FC Barcelona nivyo twarabonye mu mwaka weze bafise ba Rafinha ariko FC Barcelona yagira amahirwe Rafinha ntiyashoboye kugaragara mu mvune nyinshi kuko iyo FC Barcelona
igira amahirwe mabi Rafinha akaja mu mvune nyinshi twari kubona kumbura FC Barcelona ihura n'ibibazo kubera yuko nta musubirizi bari bafise ashobora kuza agatanga byiza c'ivyo Rafinha ariko aratanga mu kibuga. FC Barcelona twarabonye ico ifuse bwa bushobozi bwo gushobora kubura Robert Lewandowski ariko bakagira Ferran Torres ashobora kuza agatanga byiza ariko twabonye FC Barcelona ihura n'ibibazo kumva yuko yagira bura Lamine Yamal ari naco catumye Hansi Flick avuga ati ndategerezwa kuja ku isoko canke kuraba muri Barcelona muri equipe y'abakiri bato kurondera umwana ashobora kuza agamfasha kuri no post ya Lamine Yamal kuko ejo nshobora kumubura akagira imvune ejo nzokwifashisha nde ukabona yuko muri miri FC Barcelona yego nivyo barafise Daniel Olmo ariko barafise na Firmino Lopez ashobora kuza gatanga ni ugasanga Lopez yatanze nibisumba ivyo Daniel Olmo yatanze barafise Pedri Gonzalez ariko birabasaba yuko bategerezwa kurondera umukinnyi ashobora kuza gatanga ni muri igice c'ivyo Pedri Gonzalez atanga mu kibuga uno musi badugije umwana yitwa Dro Fernandez ni umwana agaragara yuko mu buryo bw'imikinire ni umwana ari ku buryo bwa technique ari hejuru cyane uri kurumva arasabwa rero yuko amenyerezwa kugira ngo ashobore kuronka kame mu experience bano bakinyi bashobora kumupartage ba FC Barcelona y'abakuru aba Pedri Gonzalez umaze nk'umwaka canke amezi agera kuri 5 ukoranye imyimenyerezo na ba Pedri na ba De Jong ufise ico ushobora kubigako bafise ico bashobora kugupartage ko kubumenyi bashobora kuba bafise bigatuma nawe uduza urugero uno musi bafise Frenkie de Jong ukabona yuko barafise Marc Casado mwiza ashobora kuza gatanga vyiza mu gihe Frenkie de Jong atahabonetse uri kurumva kakaba ni nakakajyo kavuga gute Jema Casado ndindiri igihe Frenkie de Jong azoba dahari canke ndindiri igihe nzohabwa iminota mikeya y'ubwizigirwa kugira nze mu kibuga shore gutanga ubushobozi bwanje nigaragaze kugira nanje mbonekane nka wa mukinyi shore kuronderega umwanya bitavuze ngo nzoronka umwanya ariko Frenkie de Jong avunitse gusa ariko nzobe muri ca gice c'ababakinyi shobora kuvuga ati nimba Frenkie de Jong ukinga iminota 80 ibi yasaba ko 10 isigaye byanka vyakunda turondera iminota Marc Casado uri kuranyumva bivanye n'ubushobozi twamubonye mwafise uno musi Lamine Yamal urahari umukinyi mwiza muri FC Barcelona ariko byadusabye yuko Hansi Flick aje ku isoko kurondera umwana nka Rooney Barde ashobora kuza akagaragara mu gihe Lamine Yamal dushatse kumuruhurira canke atariho yagize imvune ivyo byose ni ibintu novuga ati FC Barcelona yanicungereye mu gihe habonetse ikibazo cy'umukinyi umwe kanaka canke babiri batagiye kuba bagaragara mu nkino zikurikira baricungereye kabisa baricungereye uno musi ico gikuru bafise ubundi bagahuye n'ikibazo gikomeye cyane gose mugabo iyi squad bafise yagutse ngira abacungereye yarabateguye uri kuranyuma uno musi wowe Alejandro Barde nivyo urahuye n'imvune ariko menya neza na neza yuko muri saison iheze hari umwana yitwa uno Gerard Martin yashoboye kugeragezwa mu nkino mbere aranahagwa n'umwanya mu nkino zirenga kuri 10 hariye muri Champions League imbere ya Inter Milan niwe yakinye yari garagaje kano kanya na Geoffrey Torres nawe nyine bamaze kugarukana mu kibuga hano nigeze kubona na home match ivyo byose bitwereka yuko FC Barcelona ntabwo aburenze ifise kubera yuko barafise Gerard Martin ntabwo bafise burenze ngo ruko Alexis Badadahari ego ubwo barashaka kugaragara bukeya ariko atari bwa buri bwo tuma umuguja kuri pressure urazi Jabo ko natinye igenda rya Barde haritinya ku ruhande rwa Barde kuruta ko natinye ku ruhande rwa Barcelona neza cyane uno munsi afise agasoye kitwa Geoffrey Torres ahubwo ikibazo icambere nagize nibaza SK Barde tugiye kumubona ku rugero rumeze gute kubera ko ndabira nkino ntango ya saison Barde yaratanguye ntiyabwo yari nziza yari mbi ntiyari nziza reka sibe ngo yari mbi ntiyari nziza muri rusange yari ntango novuga ngo warabuka vuga ngo SK ujya ni Barde nsanzwe nzimu umwe wa Monte atera agapira ugavuga ati arega uno munsi muri FC Barcelona abakinyi bovunika ukagira ubwoba ku ruhande rw'umugwi atari ku bwoba ku ruhande rw'abo bakinyi nyene uzosanga ari nka 2 canke 3 ni bake kabisa ni bake uno munsi mukinyi novuga ati yovunika FC Barcelona ikagira ubwoba si cayo uzosanga ari Pedri Gonzalez Lamine Yamal uri kurumva aka kanya ntanguye no kuvyiga ku mugabo witwa Joan Garcia kandi nangu yaje yadabuta neza muri equipe yitwa FC Barcelona cyane je ndabona umenga ikibazo cyo bakivuza mugabo je kuri Barde ndibaza SK u Barde ivyiwe bizohava bigenda gute ko twari ko turabona n'ubundi ahuzagira ku kuntu mu kibuga atari ko araza neza mugabo none aciyagira ko anavunika SK Barde turashobora kuzomubona ari ku rugero rwiza kandi kwinico mugabo kandi nkacangira amakinga nkanibaza nti ubundi bwo kuba Barde avunitse ntaco vyaba bisobanuye ku bijanye n'imyitwarire yari ko aritwara ko mu kibuga rero
nagize ubwoba kuri Barde kuruta ko ndanabubwira Barcelona kubera ko Barcelona bafite umusubizi witwa Gerard Martin bateguye muri sezi heze bagafita n'umupeti witwa Geoffrey Torrent bashaka kumuzana nk'umusubizi w'uwo Martin ugasanga nta kibazo gikomeye cyane kivutse erega uno munsi Barde ashobora kwisanga hanze kibuga nk'ibi buri nk'ukwezi kumwe bikarangira agarutse abuze ikibanza azogaruka ku rukino bazokina na Paris Saint-Germain none umukenyagiza imvune nikagaruka kuri rwaguriro rw'iyugwira na match azogarukira ko Barde iyi match ya Paris Saint-Germain biranagoye gufata umukinyi no vuga avuye mu mvuno gacumuza namukinisha izo riske biragoye Barde nako witwa Gerard Martin nawe twibukanye neza n'umwana sezi heze yakinye na Real Madrid ukagira ngo amayekara siko yakinye kandi Gerard Martin ukagira ngo nka Real Madrid nayo atari nziza cyane hari ukuntu bamaze kumira kabuye k'abagabo nawe ubwawo ukagira ngo uno musi FC Barcelona igiye gusigarana uno Gerard Martin nk'umukinyi wa mbere ari titirere mu gihe Alexis Barde agiye mu mvune bakaba bafise umukinyi yitwa Geoffrey Torrent yigaragaje muri pre-season kana ariko aragaragara nka wa mukinyi hamwe yohabwa icizere agahabwa akanya ko gukina mu kibuga ashobora no kunabaca ko bano bose babiri bivanye n'imikinire yiwe muri weekend Flick yabiravye muri equipe muri match bagira bakina na izamabene kuvuga za academy muri Barca Athletic Flick arabira baravuga ngo sinipfuza ko mukinisha Geoffrey Torrent kubera kunda mukene muri equipe nkuru mumureke aze akorana na equipe nkuru tumutegure kubera ko azofasha muri equipe nkuru kera rino buro rya Rugendo Barde erega Patrick general ravye Geoffrey Torrent mu nkino ziwe yakinye muri pre-season hariya mu Buyapani nabonye uno mwana ari impano yigenda FC Barcelona siwe kuramura erega Geoffrey Torrent namonye nka wa mukinyi arafise agakarite yisangije ko murega agasumba Barde ndetse n'uno Gerard Martin agakate k'amasantre ego umwana azi gutera amasantre gusumba na Barde na Martin burya Barde nta mukinyi no general ravye abakinyi bakina kuri no mupira w'amaguru Pravia Alfonso Davis na Barde hari ukuntu umenga baragomba gushusha mutuntu voilà yeah mugabo iyo Barde ajari mwiza abafise karite zirinzi za Davis ariko acagira ikibazo kimwe cyo gutanga amasantre cyangwa cyo uyu ugeze hagindani no muri Silvas de Paris cyo witwara gute no kuvuga akiri inyuma badehosha no kuzana abakinyi batana kabacamwe abarengana bacenga yiruka kubera ko aranyaruka mugabo iyo hamaze kugera finition hariya indana imbere ya box eske uca witwara gute iyo nyifato niyo nyifato novuga Bardabuze rero Geoffrey Torrent ni mwe mu bakinyi amaze kutwereka ngo Lewandowski niwe buri mu kibuga Ferran Torres niwe buri mu kibuga ipange kubera ko umwanya wari wose nza kuguha imipira kandi myiza ishobora kugufasha gutsinda igitsinda ni naco kintu nabonye anagisumba abantu bakinyi bandi bahanganye kuri no post je nico kintu gituma ngaruka nkiyumvira ati nogira ubwoba cyane kuri Barde kubera yuko ashobora no kugaruka agasanga aratakaje kibanza burundu canka akagaruka kisanga muri babakinyi baguma bageragezwa barabe kumbure uno musi imbere ya Mallorca gatumutanguze turabe kurugero gwe gose goba gwasubiye kugaruka ugasanga ntiyerekanye byiza cyane ugasanga bigiye gutuma umumenyereza yirinda gufata amariske yo kugerageza umukinyi mu gihe hari abandi bamaze kuba banamenyera ihiganwa bashobora gutanga byiza Barde ahubwo gusa ikintu gishobora kugora nuko ashobora gushikira ku match no vuga ngo akomeye bigatuma igaruka giye mu kibuga nimera nk'iritevye gatonya kubera ko azogaruka wanashima nko kukino Paris Saint-Germain ukurikira bazoca bakina na Sevilla ukurikira bazoca bakina na Girona na Olympiacos je nibaza yuko kino gihe nikihe ciza cyane cigaruka giwe ashobora kudakina ukino gwa Paris Saint-Germain ariko mugabe izindi nkino zikurikira izi za Sevilla na Girona ni nkino nziza so kwiteguriramo kugira ngo urabiko erega ikindi kintu naco Patrick urazize inkino zikomakomeye nizo nyene ngaruka ko nkiyumvira zigatuma numva ko Barde ashobora no kuba atakaza icizere cyo gutanguzwa mu kibuga cyane ku rugero rwo hejuru bivanye n'inkino zitatu uko nashoboye kuba yigaragaza twamubonyemo urugero rw'ukuntu rumeze kubera iki uno munsi Gerard Martin araje arigaragaje ugasanga urukino imbere ya Paris Saint-Germain niwe akoze akazi kanini cyane imbere ya Paris kumuki Paris Saint-Germain n'umugu ukomeye n'umugu ndetse unatera n'ubwoba no mugwi wa FC Barcelona garuka no mu Bwongereza Newcastle musanga imuhira imigwi yo mu Bwongereza turayizi n'umugwi nawe nyene tuharura mu migwi itegaza kuzotera pressure no mu FC Barcelona ariko ntagwa zona kinazo bakira kuri ibiri Gerard Martin araje arigaragaje akoze performance ku rwego rwo hejuru iteye n'ubwoba ikuruma ku migwi komeye ejo imbere ya yindi migwi mu FC Barcelona urondera amanota 3 uri kurangana na Real Madrid na Atletico de Madrid kugira ngo bikunde ushore kugaruka kandi kuri top utwara igikombe cya La Liga urumva ko uzogaruka kugira ko uhicizera umukinyi
bisaba yuko wifuza kumugerageza urabe ko ashobora gutanga urugero rwiza imbere y'imigwi uriko urarondera amanota 3 kugira ngo agushoboze gushika ku gikombe ca Liga udusanga bigoye nivyo garuka ko nkiyumvira bigatuma ntora ikintu kivuga gute Barde natira baneza bishobora gutuma atakaza icizere mu mugwi wa FC Barcelona canke kuno menyiza dieta Hansi Flick. Ya nuko kabisa bimeze cyane novuga ngo kubano bakirisha kuri batatu bitwa Agene Barde kuba agira imvune gushira ko no witwa Gavi gushira ko no witwa Frenkie de Jong na mwamaze kumva ko uwitwa Frenkie de Jong wewe ateza kuba canke ashobora kugaruka ku rukino uvuga ngo bazogina nino equipe ya Barca ariko kandi imbere tuja uravye naho muri amakuru karavugwa kwa kipe yitwa Real Madrid basore nk'uburiya witwa Zabi Alonso nawe